Nshuti bagenzi muko muramurikiye nongeye kwaramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndashima Imana ku mwanya mwiza dusuye guhura kugira ngo dusange ijambo ry'Imana. Ndashima Imana cyane ku nyigisho tumaze iminsi tuko turiga kuko mbanze ko ziravyara ivyama byinshi mu bantu. Ndashima cyane kuko ijambo ry'Imana dusa nuko twigishwa tukaba mu kuri kutubohora mu biganiro cyacu cyitwa ukuri kubohora. Namajambo magufi mugabo basigura ibintu byinshi kuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko Yesu yakora avuga ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobabohora. Acavuga ati kandi umwana w'umuntu azobohora azowibohora widegemvya by'ukuri. Rero ijambo ry'Imana dusaba ko tuba mu buzima bwo mwidegemvya. Nkuko tumaze iminsi twiga cyane tumaze twiga ku kintu cyitwa ukuri kuvyerekeye igira 10 kuko hariho ukuntu igira 10 gishaka kuvuga mu buryo bwo no mu buryo butaribwo. Rero dushaka turabe uko ijambo ry'Imana rivuga mu kuri kw'ijambo ry'Imana atari mu kuri kwanje cyangwa mu kuri kundi muntu wese yigisha Bibiliya cyangwa abigisha ariko uko Bibiliya ivuga kuko ndashaka gusigura Bibiliya mu majambo yanje cyangwa ndavyumvira ubundi muntu agasigura uko avyumva ariko Bibiliya niyo shaka guca urubanza mu byose twigisha cyangwa tubamo. Rero no munsi ndashaka twiga gucigwa kigira 8 gucigwa cerekeye ingene Yesu mbega Yesu iyo baratanga igira 10 cyangwa ibarigisha kugira 10 ica kabiri mbega Yesu yoba yarigize ahabwa kigira 10 ibyo bibazo nibazo bibiri bikomeye. Yesu yarigize bagize amuhigira 10 igihe ari ku isi. Ica kabiri Yesu yarigisha kugira 10. Ica gatatu nshaka kwibaza kumbure ni kibazo cerekeye mbega Yesu yarigize yaratangira 10 nawe. Hama ikibazo kindi kiri ku mutwe w'ijambo nko mubibona ni kibazo kivuga ngo mbega Matayo 23 isigura iki hamwe na Luka 10:14 bisigura iki. Iyo ni mirongo ibiri ivuga ku vyerekeye bigira 10 Yesu yivuge n'akamwa kiwe. Aho turaza kwiraba mu kanya gatonya isigura iki nayo. Rero ntahenze kurandira reka dusome muri Matayo 23. Ndashaka dure mu gitabo ca Matayo 23 umurongo wa mbere turabe ikintu ca mbere mu kino gice igituma Yesu kuko umurongo 23 nshaka kuwishura ntavuze ku murongo wa mbere kujya ikintu cyitwa context. Abantu bize byo gusobanura Bibiliya bavuga ngo context ehwa context is king. Rero bisigura yuko iyo ingene ijambo ryanditswe guhera ku ntangushika rihere urukurikane rw'ivyumviro mu buryo byanditswe mu buryo byavuzwe niwe mwami. Ntushaka kuvuga ijambo rimwe ngo rikure mu majambo 10 hamwe tuzisobanura nko kumengo ngiye sigura amajambo yose ko ari 10. Uteza gufata kuhera ku ijambo rya mbere kuduga guca kujya nyuma hamwe gatutanya ivyumviro byavuzwemwo ugacuraba mbega icumvo nyamukuru barako barakoramwo n'igiki. Rero nashaka tuje mu gitabo ca Matayo 23 uno munsi ndazi ko abantu mwambajije ikibazo cy'uwo murongo wa 23 cyane kugira ngo ngerageze kubishura kandi nko ijambo ry'Imana. Dusome 23 umurongo wa 1 ku murongo wa 4 habango Yesu abuza abigishwa gukurikira iby'abafarisayo. Maze Yesu abarira ishengero n'abigishwa biwe ati abanyabwenge b'ibyanditswe n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Abanyabwenge b'ibyanditswe bakabwira ishengero no kumenya ko igihe Yesu yako arigisha muri audience yiyo cyangwa ntebe ko arigisha bari imigwi itatu. Ubwa mbere hari igihugu c'abanyisraeli bose bari ngaho. Muri ico gihugu c'abanyisraeli bari ngaho bose bamukurikira kandi yakwigwa n'abantu benshi ko bitangaza no twumiza yakora no kwiga yigisha n'ubushobozi n'ubwenge bw'Imana yakwigwa n'abantu benshi cyane. Ariko muri uwo munini cyane wacuba mu mice itatu washubamwe abantu abanyagihugu batonya batari mu bintu by'Imana cyane mugabo bakeneye kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana bakeneye bitangaza n'ibindi. Hanyuma akaho n'umundi mugwi wa kabiri w'abakuru b'idini abafarisayo abasadukayo n'abakuru n'abanyabwenge b'ibyagizwe babitwa les scribes mu Gifaransa scribes mu Congereza. Abo bose bari abantu bari contre Yesu nta kindi bakora atari kumurondera ko ibintu bibo mwagiriza cyane cyane kuvyerekeye amategeko kuko ikintu yakora Yesu ntiyigeze hakana autorité y'abafarisayo yarabubahiriza ku butegetsi bakoze cyo ngavuga ngo bicaye ku ntebe ya Mose. Yaremera autorité yabo agahakana hypocrisie yabo. Yaremera ubushobozi n'ubutegetsi bafise mu gihugu cyane mu byerekeye kwizera Imana ariko agahakana uburyarya bwabo nkuko tuza kubibona igice cyose kivuga ku buryarya bw'abafarisayo. Avango ngo byanditswe n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Mbega intebe ya Mose bavuga muri kino gice ni iyihe? Iton de Moïse ni iyihe? Ni intebe y'ivyagezwe la loi de Moïse. Mwibuke yuko les 5 livres de Moïse ari Genèse, Exode, Lévitique, Nombre na Deutéronome. Iyo itabuka bitanu byose ni babyita Moïse, babyita la loi de Moïse. Ni bitabo Moïse yiyandikiye cyangwa Moses yanditse igihe Imana yabavanye muri Egypte. Ngel babyita Moïse. Bicara ku ntebe ya Mose uko Mose niwe Imana yahaye amategeko, niwe yahaye les 10 commandements nandi mategeko yose bita le livre de la loi. Ibyo byose rero
abafarisayo n'abasadukayo bari barabigize ibyabo, bari barabigize abanyabwenge, kuko muri bo harimo ngo abanyabwenge b'ibyanditswe, abantu bari barize cyane, bari bafise umuntu abigisha akabatoza indero. Turabona Paul avuga ngo yigiye ku birenge vya Gamaliyeli, bivuze ko yari afise umuntu umuspecialiste mu byagezwa, mwigisha urudome ku rundi cyo rusigura. Rero nico bari bajejwe no kwandika, nta kindi bari bakora. Abafarisayo n'abantu bigisha ibyo bintu byagezwe nyene. Rero bari bicaye kuri ntebe ya Moyize. Umurongo wa gatatu ngo nuko ibyo bababwira byose mu bikore. Aha bigaragaza ko atakanye autorité yabo, yaremeye ko ibyo bababwira kuko bavuga iby'ijambo ry'Imana, bwa mu bikore. Mugabo acashaka ikindi kibazo ngo mubyitondere, mu bikore kandi mubyitondere, ariko ntimukurikire ibikorwa byabo kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Atarababuze yemeye autorité n'ibyo bavuga ko byari byiza, acavuga ngo ntimukurikire ibikorwa byabo kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Bari bicaye ku ntebe y'amategeko ya Moyize, bakabwira abantu ibyo bakwiye gukora n'ibyo badakwiye gukora, ariko banyene ubwabo ntibabikore. Yesu arababwira ati rero mwumvise ibyo bababwira kuko ibyo bababwira ni byiza, hamaje kuvyumviriza mwebwe, mugende muvyitondere, mwongere munabishise, munabibemo mu bikore, ariko ntimukopye ingeso mbi zabo z'uburyarya za hypocrisie. Umurongo wa 4, kandi bahambira imitwaro iremereye igoye itwara, bahambira cyangwa bashira ku bantu imitwaro iremereye igoye itwara, bakayikoreza abantu ku bitugu, ariko ubwabo ntibagomba kuyikozako n'urutoke. Urumva abafarisayo bafata amategeko ya Moyize bakayashira ku bantu, bakashira ku rutugu rw'abantu, bakababwira ngo ntimugire ibi, gira ibi, ntimugire ibi, gira ibi, ngo ariko ubwabo ntibashaka no gukozako n'urutoke. N'umuntu wo gufata itoni akagukora ku rutugu, akakubwira ati twara, kandi we nayisupoze kuyitwara, muga ntiyemere kugutwaza, akarahira avuga ati jewe n'ibindi ndaba, jewe ndakwigisha ngana wikorera amateknike n'amataktike n'ubwenge bw'ingene wo kwikorera. Tubona abafarisayo Yesu ariko abachallenginga, niyo context ekino gitabo. Uwo n'umugwi wa kabiri nako ndavuga. Umugwi wa gatatu bari abadisciple biwe, abigisha ba Pierre, ba Yohani n'abandi batandukanye bagendana na Yesu, ba Yohani. Abo n'abantu bagendana na Yesu bari bamwegereye, bari baba hafi bagendana nawe, barabigishwa biwe. Abantu yagenda arigisha basha mu mutima w'ubwami n'igikorwa cyo gukora cyo gukiza abantu, ko babohora abakora munsi y'ubuje bw'amategeko. Uravye Yesu ministeri yiwe yari centre ku vyerekeye kwigisha ubwami bw'Imana, n'igikorwa yagiye gukora kirangiye, ahaje gucungura abantu bakora munsi y'ubuja bw'amategeko. Abafarisayo rero bari barabigize ibintu bikomeye. Ngaha mu gice cyose ugiye gusoma hari imburi zishika 8 Yesu aha abafarisayo n'abakuru b'idini n'abanyabwenge b'ibyagezwe, ababurira ku bintu bibi bakora, ababwira ku makosa yabo y'uburyarya bwabo. Umurongo wa 23 n'ongira nsimbireko. Umurongo wa 23 atu muri context mu vyibuka. Umurongo wa 23 niyo nashaka nsimbireko, ari ninga warning canke imburi, ariko arabaha igira 5 mu mburi zishika 8. Ababwira ngo muzobona ibara mwebwe abanyabwenge, mwumvirize, muzobona ibara, iyo nimbora abahaye. Muzobona ibara abanyabwenge, mwebwe abanyabwenge b'ibyanditswe n'abafarisayo, mwandyamwe mutanga ikigira 10 c'imbwija na anisi na kumino, ariko mwaretse ibihambaye byo mu mabwirizwa, guciza ibereye n'imbabazi no kwizera, ariko ivyo mwari mukwiye kubikora, bya bindi navyo ntimubireke. 24, mwandongozi zihumye mwe, muramimina agatuku, ariko ingamiya murayiyongobeza. Tubona ku 23 Yesu ariko arabereka uburyarya bw'abafarisayo. Ikintu gikomeye cyane ngaha babwira nuko ariko arabereka ibintu bikomeye by'ibyagezwe. Notable iki kintu ngiramvuga ni gutandukanya itandukano rya Ancien Testament na Nouveau Testament. Iki nico kibazo abantu benshi bigisha ku bigira 10 cyangwa kugira 10, kuko ni kigira 10 cy'amahera cyane bakunda kwihendako. Ntibaze gutandukanya isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Mbega isezerano rya kera rihera hehe? Isezerano rya kera ko nabivuze mu nyigisho heruka, canke zindi ziheruka, naravuze ko isezerano rya kera ritangurana na Moyize, Imana imuhaye ibyagezwe, amaze kwandika igitabo cy'ibyagezwe, le livre de la loi, akandikamwo, hanyuma agafata amaraso y'igikoko kashika mu kintu akayasuka ku bantu, hama bakemeranya n'Imana yuko bagiye gukora iby'Imana ibasaba byose mu mategeko. Aho Nouvelle Alliance ibitanguye. Imyaka yose guhera kuri Adamu kubandanya gushika kuri Moses cyangwa Moyize ntibaba bari munsi y'ibyagezwe. Ancien Testament ntibiratangura. Mu majambo make yumvikana igitabo ca Genèse ntikiri muri Ancien Testament, même si kiri muri partie 3 Ancien Testament muri Bibiliya, mugabo ni muri période ya Ancienne Alliance, kuko nta alliance yari bwahabe. Barafitana ama alliance tandukanye n'Imana,
nka Nowa y'ugutashobora gutera umwuzure, Aburahamu kumugwiza n'ibindi bitandukanye. Tubona neza yuko Yesu yariko arakora yari mu gihe c'ivyagezwe. Abagalatiya 4:4 sinza kubusomeka ndabuvuge, havango igihe gikwiye kigeze Imana irungika umwana wayo abyagwa n'umugore ari munsi y'ivyagezwe kugira ngo acungure abari munsi y'ivyagezwe. Ivyagezwe kwa tumva Kirundi n'amategeko cyangwa amabwirizwa. Rero Yesu yaje mu isi abyagwa n'umugore. Maria yari munsi y'amategeko, elle était sous la loi de Moïse. Nje tuma Yesu yaje munsi y'ivyagezwe abyagwa n'umugore ari munsi yabyo kugira ngo Yesu nyaba mu isi ashobore gucungura abari munsi y'ivyagezwe. Nje tuma biri tubwira ngo Yesu nyaje gukora ivyagezwe yaje kubishitsa. Mbega jambo kubishitsa bisigura iki? Bisigura ko ntiyaje kuvuga ngo mutaza kwibana yarite hanyuma, ahubwo yaje gushitsa icyo byayibujije. Bisigura yuko accomplir, bisigura yuko yaje gushitsa icyo byayibuziki, la justice, ubugororotsi, ubukiranutsi mu Kinyarwanda kwa mu Kinyarwanda. Byayibuze nta muntu ashaka kugororokera Imana ijana kujana ngo bikunde. Yesu rero ako kantu kari kabuze niko yaje gushitsa. Ibyo nzobivuga mu kindi cigwa kumbure mu nyigisho kuri izokurikira mu minsi iri imbere. Ariko nashaka mutahure Yesu ngari ko abereka amakosa bari bafise. Yababwiye ubwoko bw'ibintu ngo batanga. Abafarisayo cyane n'abasadukayo ngo mutangira 10 kadusubiremo. Ngo mwandyajyame mutangira 10 cimbwija na anisi na kumino. Ariko mwirengagije ibihambaye byo mabwirizwa. Acavuga ibihambaye byo mabwirizwa. Mu majambo make bahagarara cyane kugira 10. Nabwiye nibatangira 10 uko biriya twabonye yavyigisha. Basaba ngo imboga ugiye mu zindi ndimi mu Congereza no mu Congereza ko basobanura berekana yuko abafarisayo batoza le condiment, ibyerekeye ibirungo. Utu twari tuvuga kenshi bakoramwo ibirungo byo guteka abanyisirayeli. Abafarisayo bari bageze ku rugezo nizo mboga zo guteka mu ibirungo n'ibindi batoza kwibigira 10. Tukarabonye ibintu batanga yuko batanga injya amavuta yerayo mu vinyo n'ibindi bitandukanye, inka, ibikoko, gushika abafarisayo babigwiza bigira ibintu biremereye cyane. Baca bafata n'imboga akayizo bahagararako. Ugiye ahandi Yesu n'abasagiriza ko birengagiza abapfakazi kwera cyane ku bintu by'ibya 10. Rero tuboneze ngari ko babwira nk'abantu bari munsi y'amategeko, les gens qui étaient sous la loi de Moïse, sous l'ancienne alliance. Uko Yesu igihe ariko arigisha imyaka yose yamaze ari ku isi yako yigisha munsi y'amategeko ya Moïse, yategeza kuyubahiriza, kuyagenderamo, kuyabamwo no kwereka abantu ko ari we byose bivuga ko kandi bamugiyemwo baca bamubuzima bwa mpemu badasaba kuba bategekwa n'amategeko littéralement mu buryo bwanise nk'inyuguti. Bisaba kuturongowe na mpemu yaraturongowa mu byiza byose. Rero ako arabereka ko badakwiye kubaho mu bintu by'ubujyanye. Igice cya 2b muno murongo nyene abango mwirengagije ibihambaye byo mu mabwirizwa, guciza ibereye n'imbabazi n'ukwizera, ariko mwari mukwiye kubikora na bya bindi nabyo ntimubireke. Aha njyanishure mbega Yesu yarigeze yigisha kugira 10. Aha turabona Yesu ariko arabyigishako abereka ati mukwiye gukora ibyiza, urukundo, kwizera, imbabazi n'ibindi byinshi, compassion mu majambo yumvikana. Ariko kuko ngiye bikomeye ngiye bigaragaza caractère y'Imana, Imana iri mu mutima wayo. Atariko rero nabijya bindi ntimuvyibagire, ntimuvyirengagize, ibyo by'ibyacu ntimuvyirengagize. Kubera iki? Kwara binyene birabaraba, bari abantu bakiri munsi y'amategeko. Aha Yesu nta mafaranga yavuze. Abantu benshi mukunda kuvuga ngo Yesu ngarigisha kugira 10. Ego Yesu arigisha kugira 10 cyo muri Ancien Testament ngo twayibonye hari ubwoko bune bw'ibigira 10. Aha ntiyavuze ishaka igira 10 mu mashengero batubwira c'amafaranga. Ntigeze avuga amafaranga. Ucungire uti none ko no munsi hari amafaranga. Epo hari abantu barima benshi cyane batunze no kurima. Aha turankaje ahandi muri Amerika hari abantu bafite amahegitari atakindi kintu bakora atari kurima. Mu givyo barima aca badandaza. Bibiliya ntiyemera ko umuntu atanga amafaranga. Mu gihe 10 batanga ivyo barimye n'ivyo bimbuye n'ibikoko nk'inka batunze n'ibindi. Rero aha turabona neza ko Yesu yigishije igihe 10 ariko acigisha abantu bari munsi y'amategeko. Mbega isezerano rishasha naryo ritangura ryari? Isezerano rishasha ritangura Yesu apfuye akazuka. Turabona mu gitabo ca Matayo nyene mu bice ngirango by'imbere gatonya abariko aravuga ku byerekeye isezerano rishasha ry'amaraso yiwe n'umubiri we agira atange. Nje tumavuze ngo inige isezerano ngo ry'amaraso yanje n'umubiri wanje bitanze kuganya no kugamenyesha. Rero Yesu isezerano ryo ritangura apfuye akazuka nk'iyo muyera gatangwa. Igihe cyose Yesu yamaze ko arigisha canke yamaze kwisi
yari kugendera munsi ya Ancien Testament, munsi y'amategeko. Ni tuma abafarisayo bamurondera ko amakosa. Hanyuma amaze gupfa akazuka akaduga mu ijuru agatanga mpemu yera, aho haratanga izino rishasha ry'ubuntu ryo kwizera. Bisigura neza yuko ntitwari tukiri muri era yo kugenda mu bya bintu by'ibigira 10 byo misizano rya kera y'amategeko, nkuko Yesu yababwiye ko arababwira ngaha. Aha niyo akabwira wewe na jewe turi muri Kristo Yesu, turi muri uno munsi. Yakabwira abantu bakiri munsi y'amategeko. Kuko bitubwira ngo nimba Abagalatiya 5:18 havuga ngo nimba murongwa na mpemu ni muri munsi y'ibyagezwe. Twebwe turi muri cyangwa mu gihe cyo kurongwa na mpemu, ariko aha Yesu yakwigisha abantu bari munsi y'ibyagezwe mpemu ya ntibwatanga. Kutandukanya ibyo bintu bibiri niwo mutima wo gutahuriza inyigisho. Kutaratahura isano rya kera na rishasha, naho bawigisha koshwe ibitangaza ukwirwa n'abantu benshi kumbura bakomera ngo ijambo utaratandukanya Ancien Testament na Nouveau Testament, haba ari ikibazo mu nyigisho wigisha. Uba wigisha amategeko n'imivumo no guhamura abantu kwatera ubwoba, ukababwira ngo ukurabwira umwidegembyo. Aha nshaka ndabwira abantu bamwe batuvuga ngo twigisha ngo ubuntu bw'Imana, ngo twigisha ngo kuri ngo umuco ibintu bitandukanye, ugasanga mugabe kigira 10 bacagihagarara ko cyane udatahora yuko ari ubwoko bw'ibigira 10 bibune, kandi ibyo bigira 10 byatangwa mu buryo butandukanye, mu bihe bitandukanye, ku bantu batandukanye. Hari ibya 10 by'abakene, hari ibya 10 by'abaherezi, kandi ko abakristo bose no munsi arabaherezi. No munsi nta murewa kihari muri Kristo. Hari abantu tumaze kubiganira kandi umupastor ngaha twigeze kubiganira kamarame ko muzungu turaganira aranyemeza ko ari umurewe. Namubwira nti nukuri wari kwatugisha conference mu gace kizinda yakwemereyeko, kubera twebwe turabarewi, twebwe turabaherezi, kandi turabaherezi tuva mu muryango wa Lewi. Umukristo wese n'umuhereza ava mu muryango wa Yuda, wo muri Kristo Yesu. Kristo ava mu muryango wa Yuda atigeze akora ibikorwa cy'ubuherezi. Aha tuboneze ko arabereka yuko ico rya 10 bakwiye gucubaha, bakwiye gukurikiza nk'abantu bari munsi y'ibyagezwe, bari munsi y'amategeko ya Mose. Aha rero ni ikintu gikomeye cyane ashaka ko dutahura, kubera tutatawe ico kintu yose yakoze cy'isezerano rishasha, tuguma turi muri confusion. Reka ikibazo reka ngerageze kugishimangira kugira ngo tuvyumve neza. Yesu yakabwira abantu bari munsi y'ibyagezwe, ntiyakabwira abantu bari munsi y'ukwizera, bari munsi ya mpemu, bari munsi y'ubuntu bw'Imana, bari munsi ya Nouvelle Alliance cyangwa the New Testament cyangwa the New Covenant. Si yo rero karabwira, ntiyakabwira jewe nawe turi muri Kristo twavuze ubwa kabiri. Yakabwira abantu bari munsi y'amategeko. Hama mbega Yesu barigeze bamuhigira 10? Ikinje kibazo nkunda kubaza cyabana kunda kumbaza. Yesu hari abantu bakunda kuvuga ngo ngigira 10 ngo catanzwe imbere yuko ibyagezwe biza, ucahawe Melkisedeki, ngo Melkisedeki ngo ari Kristo cyangwa ishusho ya Kristo, bagaca banga ngo no munsi ngo kirabandanya. Hari n'abandi bagera ku rugero akavuga ngo icageze ngo ni loi éternelle, et pourtant la loi est éternelle. Niko bitubwira ibyagezwe les 10 commandements z'Imana ziretena ko zivuga ukwera kw'Imana kugoroka kw'Imana. Rero buza yagira 10 ugacukikura mu bindi byagezwe byose, ugacukibadika muri les 10 commandements, ubukizi ca 11. Icagezwe cyose ni kiri juste, saint et parfaite. La loi est juste, sainte et parfaite. Birera biragorotse kandi ni byiza. Ni kandi biri éternel. Sigira 10 conyene wocu hitana ngo gihoraho, kubera kigushigikira kumbure, kubera gutizigira Imana, kutizera Imana gushaka kubesha. Mwene data, ndashaka utahura neza yuko Yesu imyaka yamaze kwisi nta namwe bibiri tubona akora sabigira 10. Nta na hamwe. Kumuri bazo sinabyishe mu byo bikurikana ku nyigisho, ariko kengageze kwishura. Yesu ntiyigeze asabigira 10. Nta namwe tunabona Yesu akwasaba n'amashikana. Tubona ko asaba na soutien financier, ntitubibona. Et pourtant yarafise soutien financier. Yarafise namushigikira. Turabona ko Yuda injugo yarajeje. Yaje igikogwa cyo kubika ubutunzi bw'amahera. Hama nimwe ndemwe ngo yaraniba muri Amerika, ko Yesu yarafise amahera menshi muri ministeri yiwe. Nimba Yuda rero nivyo yiba, Yesu yarafise amahera menshi muri ministeri. Ukwera ngo ari abagore b'abadignitaire, b'abategetsi. Yakwemo amadayimoni, yasenge barakira. Abo bagore ko urukundo bamukunda Yesu, yaca bacamba mushikira mu gikorwa mu rugendo zose, atari kubera yinze kubabanipira kubatera ubwoba muravumwe. Nta namwe tubona Yesu ko ari igisha z'inyigisho abantu bigisha ngo z'imivumo ngo muravumwe. Kuko Yesu yari compassion, yari yuzuye compassion, yari umuntu yuzuye urukundo. Ntiyaraje kugira abantu imivumo kandi yaje kwibakurako. Nubwo atahura Bibiliya abantu bigisha ibintu by'imivumo n'ibindi by'ibiryi n'ibindi ngo abana banyu baragwara ko mutanga bigira 10 ngo mutere imbere. Nugutatahura ukuri k'urukundo rw'Imana bene data. Ntubona Yesu ntagira 10 ngeza sa. Yesu yigishije 10 abantu bari munsi y'ibyagezwe. Ugica 23 abari kabwira abantu bari munsi y'ibyagezwe.
reka ndangize mu gice ca Luka, igice ca Luka ca 11 naho nyene hasaraga tuje gusoma havuga ngo 11:41-42 havuga ngo ariko mutange ibiri imbere mu gikombe no mu nkoko mubitangishijwe n'ubuntu kandi umve byose bizobabera ibiziruwe. Aha rero kabwa cyane abafarisayo yaragiye kuramutsa umufarisayo Yesu aca yirira adakarabye kuko mu mugenzi w'abafarisayo cyari kizira ko umuntu agenda akarabyiriwe arakora ku bantu aramutsa abantu cyakora ibindi bintu yabyo yitwa wahumanye yateza kwihumanura agakara. Yesu rero ko yabereka yuko yaje kuburiza amalwa amwe yiwawe y'imigenzo y'abafarisayo n'abakuru b'idini n'ivyo Moize imwe yaravuze kandi Yesu yatanze amategeko handrete aca atura dakara aca yadakara byaturi injya ririda manje arajya arafungura abafarisayo umutima karabarya karabanira kubereka ko waremye igikombe inyuma ayo yanaremye n'indani atatanga kubereka yuko ikibazo bo abafarisayo bitaho cyane ibintu by'inyuma bakiribaga ibirindani mu mitima. Acabwa ati ibyo mutanga byose mu bitangana ubuntu mu mani maja mu bitangana urukundo mu bitangana passion ngo ibisigaye ibintu byose ngo bizoba biri sanctifié. Bisuga neza yuko Yesu akarabereka ikibazo ko bitaho ibintu by'inyuma cyane bakibagira ukuri kw'indani mu mutima nkuko yari yababwiye muri Matayo 23:42 havuga ngo ariko muzobona ibara bafarisayo kuko mutanga ikigira 10 cimbwija. Umubiriza abafarisayo ibyo batanga utanga ikigira 10 cimbwija n'isogi n'imboga zose ariko guca izibereye no gukunda Imana mukavyirengagiza. Ivyo mwari mukwiye kubikora byabene navyo ntimubireke. Tubareza yuko abafarisayo batanga ngo imbwija imboga nyabutonga abantu kumbure mutigeze muja ruguru canke mu beruguru ntimuzi nyabutonga ica yico canke imbwija muzirengarenga kumbure hari n'abatazi imisoma mugabo abafarisayo batanga muri iyo kategori y'amarengarenga imisoma imbwija nyabutongo isogi utuntu nkitwo ngo ibintu bya nyene n'ibindi nyene bitandukanye bavuze muri Matayo 23 ngo kumino ngo byari ibintu bakoramwo ibirungo nivyo batanga abafarisayo. Umva ko baremereza abantu bakabica nabo nyene bakisha mu mitego mugabo bimwe ntibanabikora. Rero tubona Yesu ngare ko arebereka ikibazo kihari n'uburyagize teri hypocrisie kubwira abantu byo mudakora. Narigeze kuvuga nti narigeze kuba nigisha kubigira 10 mwishengero abantu twakoranye kuvuga imyaka 2006 7 8 9 Imana itaranyugura umutima ngo yoroshe umutima waje ngishuri igikuba ca Kristo n'umwana wayo n'urukundo rw'Imana ubuntu bwayo ngena navyigisha nkavirira ariko jewe abantu ntatanga. Mbega byogenda gute wocu ufata envelope yose uronse abaguhaye 1000 gacufata ugakurako ijana baguhaye 10,000 ugakurako 1,000 uronse miliyoni ugakurako 100,000 baguhaye 500 francs bu canke francs rwanda canke sinza bahero ubikoresha ugacukurako andi ubwo buzima ninde yo bushobora ubwo nibwo buzima bw'igifarisayo rero. No munsi tugiye kuraba no systeme y'igifarisayo ihari. Iyo systeme y'igifarisayo irarushije abana b'Imana irabosha abana b'Imana benshi nuko murankurikira ariko Imana ishaka yuko ugendera mu kuri mu rukundo ibyo bitangishwe n'ubuntu bw'Imana mwene data. Yesu rero muri make ntigeze yigisha ugira 10 acigira wewe na Jesu muri Kristo Yesu yakibwira abantu bari muri ère cyangwa muri temps de l'ancienne alliance. Ico ni ikintu gikomeye cyane nzoguma subira muga dutahure isezerano turimo. Ica kabiri Yesu ntigeze asaba igira 10 nta na hamwe tubona Yesu asaba igira 10 byari kuba ari ibintu bikomeye imba ari ikintu cyari kuba gikomeye cyane. Yesu yagucigisha akanavirira nkuko namustuvirira akarababwiye ati mudatanze igira 10 muzoja mu ijuru nkuko amwavuga nkuko nabo mu bigisha no munsi mudatanze igira 10 muzohezagirwa. Yepo tasivye Yesu aje kubagirira kuko Yesu turabona abantu yakorera ibitangaza bagakira atabasavye n'ikintu na kimwe. Ndazi umukozi w'Imana ndamwemera ko ibintu yafashe mu gutahura yigisha cyane ndafise DVD yiwe yizo nyigisho ariko yigisha avuga yuko hari bitangaza kanaka kugira ubikoregwe n'Imana hari umuntu teza gutanga hari amateza gutanga cyangwa igira 10 ko cugura imiryango y'ibitangaza mu buzima bwawe. Ndavuga ni really no mwe muri Imana yakubwira ati muri salaire yawe tanga 1/10 okay genda ubikore kuko mwe yagubwiye nuko azigituma ashaka kubikora vyubaye nubwo atari kubera umuntu yaguhenza kumanipira ngo ari bitangaza ngo utatanze amara utazoronka ubwo n'ubusuma n'ubwambuzi ushaka kubikora ariko abantu benshi no mustura badupe tukabeshwa tukazimizwa kandi tugakurikira ko umuntu yamaze kutwamvuta. Siniko ndababwira ngo mureke kumvira abakozi b'Imana babarongoye nukuri je ndakundishenge inco tubone ko ndigishije izinyigisho kugira ngo abantu bigishwe bitari ivyo mubone ijambo ry'Imana rivyo nabo mwigisha bitari ivyo mwemere mu cisho bugufi muce bugufi muje muri Bibiliya
nimba urihenze ukumva ukabona ibintu uko ndavuga ko ari ukuri kw'ijambo ry'Imana wemere uca bugufi ico baracawe gishaha sigende usubire mu ishengero ryawe bajya abantu rongoye muri ministeri rongoye hagiye baje kwigisha amaserire ugende bagwita bene data no kujira ndababwira ibintu bitari ivyo nasenje ijambo ry'Imana rivuga gutya kandi numva dukwiye gukora ikintu cyose mu rukundo rero nagira ndabwize ko ino nyigisho uno munsi ngaho mvuga nti muri les quatre évangiles mu njiri uko ari zine tubona ngaha muri Bibiliya uko ari zine Matayo Luka Mariko na Yohana hari mirongo ibiri gusa ivuga ko 10 Yesu yavuze ibiri yonyene iyi ndoje gusoma Matayo 23 na Luka 11 nta handi uzoyibona none byose genda guti ikintu gikomeye abantu bagize doctrine ikomeye cyane iri tabu unabivuze ko amashashavura ku mwami wacu akivuze kabiri gusa kandi baza ko naho nyine akakivuga ari ahantu hamwe kubera iki kivuze haboneka mirongo ibiri gusa ikaba ari doctrine abantu bamwe bamaca manipira bakabesha bagakanga abantu ngo charge imbere y'ivyagezwe tuzobona mu gihe c'ubuntu mu kigo gikurikira tuzovuga mbega Petero avuga iki kugira 10 avuga iki ku mafande Paul twemera yanze bitabo 13 mu Nouveau Testament wewe avuga iki kuvyerekeye ibigira 10 tuzobona n'amashikano hari ikintu yambaje ikibazo nzokwisha ko ngira mu nyigisho kurikira kuvyerekeye umushuzo les prémices harabana ko navuga ngo umushahara wa mbere ngo nuwa pastori ngo nuwa pastor ngo mutoza kuza nango ishengero ngo umushahara ngo ugize business deal ngo karonka ngo miliyoni canke 10 ngo aya mbere y'inyungu ngo kazana mu ishengero ni byiza gufashigirwa c'Imana kuvuga ubutumwa nkanaje ndakeneye amahera menshi kugira mvuga ubutumwa bwiza mu buryo bwiza professionnel wanashaka video izisa neza iboneka neza ndabikeneye muka nta muntu uzopfa mbwiye ngo tanga ngo utatanze nguzovu umuntu abirongo azobikora nanje ndakora nzosha mu buryo bw'iwanje kugirwa c'Imana tugishigikize imitima yacu ubugingo bwacu n'ivyacu byose atari ko twahenzwe twakanzwe batumanipi baduhahamuye baduteye ubwoba bamugaja no gufata amadeni mugasanga muri mwama amadeni ngo muko murahimana kumbe muko muha abantu tuzovuga kubyake umushuzo niki mbega ici ni kibazo kinini gikomeye musanga ko byigishwa atako biri bivuga bene data nagandangirize ngaho nagambwire kumbura ku bantu muzi mu bw'icongereza mushaka gusoma icongereza mu gitahura ku bantu caca mu bihugu anglophone ko mushaka kurondera igitabo ikiyenye ni igitabo ciza cyane cy'umutiga witwa Russell Kelly ni igitabo cyitwa Should the Church Teach About Tithing eko ni igitabo ciza cyane asigura ibintu byose biriko ndavuga uri umuntu akunda gusoma ja kuri Amazon ukirondere sindanamuzi uyu muntu sipi Christian kumugirira ugenda ukirondera ugisome kizogufasha ni igitabo ciza cyane kizogufasha ushaka gutahura mu buryo bwaguse ubonye n'ukirabira ni imirongo myinshi ya Bibiliya Imana ibagiye neza ibibazo mashaka kubibaza amakomate namavuga ikintu izi nyigisho zikeneye abantu benshi ndukunda ronka message menshi y'abantu munkurikira abari Burundi abari hehe hirya no hino muzifate muzikure kuri Facebook muzihe abantu muzishe mu group hari abambajije ko mfise group ya WhatsApp nshamwe izi nyigisho ntandagira mwakumbe nzoyigira mugabo mashaka kuja kuri YouTube hari ama video menshi inyigisho nyinshi zishibazo byinshi mushaka gusangaho inyigisho zitandukanye nizi nzozishirako neza zishako zose kugira umuntu wese ashobora kugenda akazikura akaziraba akiga twemere kwiga no kwigishwa niwo mutima w'umwana w'Imana umwigishwa wa Kristo no kubuntu bw'Imana bare namwe mwarahezagiwe nk'umwe Imana yabigisha kandi abatahuze abugura amaso kugira mugendere mukuri kubaho